amahoro bane b'Imana nico kintu cambere kizimvye kwisi ibi byose mvuze naho womera gututagira amahoro ntibikunda. Hari hiciza twarose amahoro ntuja kurima tamahoro ufise naho bo kubaka ibitaro ntuzoja kwivuza atamaho uzoca hehe. Amahoro niyo ya mbere yo kubumbatira ico niciza twarose tugifate ntagira umuntu numwe azogaruka kutuvurugira amahoro. Yaba umunyamahanga yaba umurundi nta numwe dukeneye yuko azotuvurugira amahoro. Ico niciza twafashe irya kabi n'ubumwe. Nico gituma rero umwe wese yumva ko afise igihugu kubera umwe wese yumva ko afise igihugu undi afise igihugu undi afise igihugu twese twaragize ubumwe. Ico niciza twarose kizira kikaziririzwa ko tuzokirekura. None ko dufise amahoro tubagira ubumwe tubagira igihugu gitunze kirimo ubutare kirimo imvura kirimo imvura imera. Ikibuze n'igiki ngo tube igihugu giteye imbere. Harageze ko dukora rero twarajabutse Yorodani ubu dutegeza kurya ivyamwa vy'ico gihugu. None rero uno munsi turi muri cya gihugu twaragishitsemo dutangure kurima dutangure bwa butare tubwimbe hanyuma bigende neza kugira rero bikunde nuko tuba dufise indongozi ziturongora ntitwoshika muri ico gihugu rutagira indongozi nziza. Hari ibintu bikiza ushobora kwereka abandi uri musitanteri. Musitanteri ahari nta kajagari kabaho abantu baba bose babona kumwe nta bantu babona imbere kumwe barigera baryana nta kajagari. Amarigara sezera dusezera amarigara tuje kubikorwa umwe wese arye yakoze ubusivye gukora no kurya ntaje. Musitanteri wewe bakubonye akubonamwe umuvyeyi bakubonamwe umwongere. Ico gituma ufise abajejwe umutekano abasoda n'abapolisi n'abacamanza nta kindi mujejwe atarukura abantu batubahiriza amategeko. Musitanteri rero wewe ubonye ifisi ucubikorako abene gihugu bategerezwa gukora umutima uri munda. Wewe ni ujejwe kubakingira umutekano aho komiseri w'intara yavyumvise na komiseri gushika no ku mutumba mwavyumvise ko mujejwe gukingira bene gihugu nta numwe dukeneye uko yamasimba umutima. Ibibazo bizokwamaho mugabe igikuru no kubitorera umuti kirazira kwita sinda bibazwa uri musitanteri. Umwene gihugu agize ikibazo kigire gwawe kuko n'umwana wawe. Inkware zisezerano mu masesa musitanteri niwe cariho niwe aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara niwe aserukira n'umukuru w'igihugu mu komine. Aha mumubonye musitanteri muze mumenye ko ari jewe yase kubatunganiriza muzoca muregi wanje. Twe dukeneye uburongozi bwiza kandi ndashima ko namaze kubona indongozi zatanguye gukanura batanguye kuhabona kandi bameze neza. None rero musitanteri kuri izo mpanuro zose tuguhaye tuziguhaye abanyenyanza bari ngaha uko musitanteri binigishije acaja kuvyigisha mu mazone kubera ntihaje bose hariho abafatiriwe azoca basa mu mazone yigishe ibinyene ku buryo musitanteri avuga ati jesi nkeneye umworo ngaha mu komine yanje kandi bigakunda. Umuntu ari umukene navuga igituma ari umukene hanyuma tumwereka amayeri yokoresha kugira atunge. Ni ibintu vyoroshe cyane nta muntu numwe abishatse atotunga. Rero turakeneye ko Burundi abarundi bose nta mukene dukeneye twe dukeneye bose ko baba udushugwe tw'Imana. Mufate umugongo musitanteri wanyu. Iki ni kimenyetso cyuko aho bukera mugiye gufashanya mwese muje ku kivi. Iyi komine yanyu ya Nyanza ibi komine koko yahindutse kwitunga izirifise murafise umutayi murafise aho muhera bizogenda neza.